Ikibazo cyabajije n'umumenyesha makuru Emery nawe nyene yafatiye ku muvuduko muke wa internet mugabo akavuga ati mbega none vyogenda gute kugira ngo nk'ugwaruka rushobore gukamisha ya mihora ya Facebook na YouTube kugira ngo bashobore gutera imbere no kwiteza imbere. None batubwiye yuko muri kino kibanza hariho umushikiranganje wo kumenyesha makuru n'ibinyamakuru tugira ngo tumusabe nawe afate ijambo kugira ngo agire ico yishuye kuri kino kibazo. Murakoze abashimira bampaye ijambo nitwa Gabi Bugago umushinga kumenyesha makuru n'imyesha makuru ivyo muvuduko wa internet no bivuga nk'usangwa bikoresha mugabo birafise ababibazwa ariko jewe cyane ngire kubera bisanzwe bikorana ndabivuga mugabo nibaza ko abijejwe baza kuntahura kuko nta kimwe n'ikindi byose birajana. Aha rero ngire mvuge kuvyerekeye ibyo gukamisha cyane iyi mihora isanzwe itanga amafaranga ava mu biba vyerekanywe vyakozwe vyatunganijwe n'abahinga bakora ibintu novuga bizana inyungu byunguka icyo bita mu Gifaransa monétisation des plateformes numériques. Aha rero n'igikorwa twatumwe na nyine mukuru w'igihugu kandi kigeze kure cyane kubera yuko byasaba yuko dukorana tubanza kumenya abo dukorana bariho kugira ngo dushobore kubikora. Aho rero hariho ubwa mbere na mbere Banki Nkuru ya Repubulika, hari ikigo ADB, hakaba n'ikigo OBR, hakaba ndetse n'ishirahamwe ridufasha kugira ngo dushireho uburyo bw'uko hoba ibyo twise mu Gifaransa système de transfert électronique sécurisé, n'uburyo bwo kuvana amahera hamwe aja handi mu buryo bukingiwe. Ibyo rero biri mu bisabwa kugira ngo ico kintu cyo gukamisha izo mbuga gishoboke. Ica kabiri gisabwa no kuba dufise indangamuntu z'aba bantu bakora ivyo bintu byo gukoresha izo mbuga, ivyo no kwita ama données identitaires, kubera yuko Google canke YouTube canke Facebook bavuga bati ntidushobora guha amafaranga umuntu tutazi neza tudafise umwidondoro wiwe. Ica gatatu bavuga yuko basaba ko tuba dufise amategeko akinga na cyane ingena amafaranga agenda mu gihugu kugira ngo habe kurinda cyangwa gukinga ko amafaranga yabo ashobora gusanga ariko aja mu migwi y'iterabwoba. Habe kandi kw'abo bantu bari amakori, kw'abo bantu baba bafise ingene bakora ku mugaragaro bazwi. Aho rero twaciye dukora n'izo nzego zose turabona yuko muri ADB abo bantu bakoresha izo mbuga bazoja kwiyandikisha kugira ngo noneho yaje kwiyandikisha baronke ya manimero bita NIF, hanyuma OBR igaca isohora ikitansi kubera nabo bazoba bamaze kuriha. Hanyuma kandi inyuma yaho haca haza n'ikindi kintu gisabwa cuko nabo bantu bafise izo mbuga zikora ngaha mu Burundi bwose, aha tuca tuhita territoire digital, nukuvuga igihugu cyose, na twebwe duca tugomba ingene tubatoza amakori. Nkahongera ko yuko ayo mafaranga ari no mu itegeko risubira mu mafaranga leta irakoresha mu ngingo yaryo y'J58, ariko mugabo kubera yuko tukiri muri izo nzira ntiturashobora kuyegeranya, ariko gushikisa aho turi ubu twaramaze kurangiza gukonekta canke kwinjiza amadone nk'ibiharuro nk'amakuru ava muri ADB ashika muri OBR mu buryo bworoshe. Ica kabiri ikigo ADB kirafise
platform cyangwa urubuga rwacu rusanzwe rukora mugabo rwabubatswe n'abazungu b'abaswisi hanyuma nabo bahirije kutwemerera ko duconnecta n'ivya Uber kugira ngo izo systeme zikorane. Muri ico gihe rero abo bantu bo muri Google na YouTube na Facebook bashaka ati muhejeje ivyo igice gikurikira no kuvuga iki muca mugende mukoreshe uburyo twahaye uburyo tworohereje mu Buganda kuko muri karere kose mu Buganda rero bonyine bamaze gushika aho bakamisha zijya mbuga ahasigaye hose usanga bafite imbuga zisanzwe zibitswe mu bihugu bindi bamaze kwitunganya neza. Ati ubwo buryo mu Buganda budufasha kugira ngo kubera abene igihugu bacu bataramenya gukoresha gushaho amapublicité gucisha ko bya bintu byo kwerekana byo kwamamaza biciye kuri izo mbuga ko bivamo amafaranga bamenye tubigishe hama nabo bongere bace baduha uburyo bwo korosha kugira ngo dushobore kuronka ingene ayo publicité ashobora kwinjiza amafaranga kuri izo mbuga kuko nibaheze bakaduhembamwo bagahembamwo abakora ama content yabo. Ica gatatu novuga nk'icyanyuma nuko mu ndwi itangura tuzokwerekana neza na neza ingene ubwo buryo bw'ukuriha bwogenda mu buryo bw'ukurihwa hanyuma bamaze kubibona tubashikirije batangura bazorahemba imbuga zacu. Ikindi kintu hagararako cyane nuko kuvyerekeye amakadi d'identité biometrique muri rusangi nta karanga muntu ko mu buryo bwa none karatangura gukora ngaha mu gihugu iwacu ariko ntibiduca intege kuko hariho amapasiporo dukoranye neza n'ubushikiranganji bw'intwaro hagati tumaze kuvugana ndakeka neza yuko tuzotora inzira yotuma mu gihe izo karata zitaraboneka dushobora gukorana kugira ngo abantu batangure babyaze umusaruro ibyo bikorwa biba bakozwe biri kuri izo mbuga. Si ico cyonyine gusa turashaka gusaba nuko hoba n'ikarata yaba ari abantu bakora mwe n'ibyo bikorwa byerekeye guca ku mbuga kuko karate biometrique uyifise nk'akarorero aho bimaze gukunda mfise karate biometrique birimo ibintu byinshi cyane gose no kuba ko ari nka ntuze yabifisa amafacette menshi tuva irashaka kwirimo permis de conduire police mfashe ndiko natwara imodoka nkayihereza iyo karate yanje wewe w'umupolisi aza kubona permis gusa mugabo ntwaye ya karata nko muri assurance no banarije muri assurance vie canke ahandi ikintu arakoze ngiye yo nerekana ubijejwe abona ivyiwe gusa ntwaye muri service yose canke muri mitwe canke ahandi muri babona gusa ivyiwe. Rero muri ico gihe turashaka gusaba ko abo ba createur de contenu canke abo bantu bakoreza mbuga tubakorera ikarata zabo zituma bamenyekana noneho ukurihwa kwabo korohe. Nta kindi kintu gisigaye kinini cofata amezi 2 amezi 3 atari ico cyonyine gusa nico gituma twashaka kubaremesha ariko murazi ko nejo ubundi ngahi wacu biragoye umuhini mushasha batera amabavu ni narabonye ko harimo ibintu muga twabirengeye ubu gushika usaha turabona yuko ibintu bizogenda neza. Murakoze.